Turabaramukije mwiriwe canke mwaramutse. Ni ikiganiro bimenye ikiganiro mugiye kuzohora mukurikirana kuri nombonesha kure. Ni ikiganiro gifise intumbero canke ihangiro yo kwerekana urwaruka rwo mu Burundi ruriko ruritunganiriza imigambi yago, ariko kandi kikabamenyesha n'ivyo basanzwe bakora. Umunsi ni umunsi udasanzwe kuri twebwe uko twakiriye abatumire badasanzwe. Ni mu kwezi turiko turahimbazamwo umunsi mukuru wahariwe abakenyezi. Nico tumubona imbere yacu twatumiye abakobwa size ko harimo abakenyezi baza gutwibwira. Ndabakiriye cyane muri studio. Murakoze cyane press. Yego namwe uburyo turabakiriye. Murakoze cyane. Sinzi ko mwokwibwira bariko baradukurikirana. Amazina yanje ni Nishimwe Faith, nkaba ndongoye ishirahamwe ryitwa Borod Classic Craftwork Company. Nanje nitwa Claire Yanshimimana, ndi umunyeshure wo kuri kaminuza y'u Burundi, Campus Mutanga. Umunsi mukuru w'abakenyezi kuri wewe cyangwa wabigeme wagenze gute? Umunsi mukuru w'abakenyezi twawuhimbaje neza. Ku kwezi kwa gatatu kwitwa ko kwabahariwe, ni ukwezi usanzwe ufata gute? Ni ukwezi kutwibutsa kwikazanura twebwe abakenyezi canke abigeme gusubira kumenya ico dushoboye. Ikiganiro cacu gihariwe urwaruka rwitunganiriza imigambi. Faith nk'umuntu yitunganiriza imigambi canke umuntu yikorera utwiwe, mw'ishiramwe ryanyu musanzwe mukora ibiki? Mwatubwiye ko mufise ishiramwe Burundi Classic Craftworks Company, musanzwe mukora ibiki muri rusange? Nishirahamwe rikora ibintu byo gushariza mu nzu, mu manza canke aho abantu bakorera. Turanasiga kandi n'amarangi ku mpuzu. Byagenze gute kugira ngo umukobwa yisange muri kumengana ibintu byarahariwe abahungu? Icambere coco ni ibintu nkunda. Natanguye kwibona kuva nkiri umwana yuko nkunda cyane ibintu byo gucapa, gushushanya. Hama rero hageze igihe aho ngenda kwiga muri Uganda, sanga hariyo iyo section ya art. Naciye rero numva yuko noca shikana kimwe mu ndoto zanje nkaca niga iyo section nyene ya art. Vyari ibintu wari usanzwe ukunda ukiri umwana? Yego, ni mwana nsanzwe nkunda. Igihe waja kwiga ivya art mu muryango warabibaganirije ko cyapfuye kuvyika ko tuzi mu Burundi nimba ntihenze usanga abana abavyeyi bafise iki kintu cyuko bashaka abana babazo abaganga abadokteri, ni ndoto twese twakuranye, ariko uja muri ibintu bitari binamenyerewe umenga ntiboneka no kuntu vyinza amafaranga. Umuryango bavyakiriye gute? Nibyo ico kibazo carabayeho gatoya nkishikayo si section naciye nkora ubwo nyene. Naikoze ndibuka wari mu mwaka wa nyuma kuko nko muri talibre hari igihe n'abandi ko ndashushanya, hama umwigisha yaranca aravuga ati kubera iki utari kurakora ibintu ukunze, ko mbona ukunda ibintu byo gushushanya kuguma ushushanya. Hama mu nyuma niho nanje naciye numva ico ciyumviro yuko no kwiga ibintu vya art. Naragenda biganiriza umuvyeyi arambwira ibintu vya art kumengana ibintu bitari by'abantu bafise ubwenge. Gusa naragerageje kubimusigurira, ndamubwira nivyo nkunda, nivyo numva umenga no kwiga nkunze, kandi numva umenga niyo section notora. Agira aho aranyemerera ndavyiga. Rero yamuheje kutubwira ibyo musanzwe mwiga. Numvise ko filiere umenga ari ibintu vya business communication. Ni gute wisanze mw'ico gisata? Vyakuvuye ko uravyihitiramwo cyane kwa kundi twa turi kwishuri hama bakatworienta et puis tukabijamwo? Ni ibintu wumva ushaka ukeneye canke ni ku bwa orientation? Bisanzwe ubwa mbere na mbere jewe nasanzwe nkunda icongereza mu buzima. Departement niga navuze yuko ari langue littérature anglaise. Rero iyo langue littérature anglaise tugeze mu wa kabiri baratusepara. Hari amafiliere. Filiere ya business communication ariyo nsanzwe niga, iyindi filiere ni translation. Rero kubera ko nakuze numva nifuza kumva no kwitunganiriza imigambi na jewe, naciye mpitamwo kwiga filiere ya business communication. Iyo business communication rero iramfasha no mu tuntu usanzwe nkora
kubera ibintu usanzwe nkora jewe nsanzwe nkora umwuga wo gusuka gusokoza gusuka amarasta amadred no gusokoza rero ivyo byaciye kubera ko ari byo nari sanzwe nkora imbere yuko nja kuri kaminuza byaciye bituma mba motive kuja muri iyo filière ya business communication kugira ngo bizonyorohere ku managinga ya projet yanje fise muri business communication turiga uko ushobora guplanifya umugambi wawe projet yawe tukiga n'ingene ushobora gutera imbere muri projet yawe ukoresheje social media rero ivyo rero bica bituma binyorohera gukora wa mugambi wa mwuga wanje bikanyorohera ingene nshobora ku managinga mu buzima usanzwe nasuka ego niko bavuga ngo uja gutera uburezi arabwibanza warabwibanje niwe wisutse ngaho ku mutwe canke n'uwundi muntu musanzwe n'umuntu yasutse mugabo kwitegeko ryawe kwitegeko ryanje ariko hageze kwigira rotushe nije nigira rotushe abo rero abantu bariko badukurikirana bakeneye gusa neza ku mutwe barashobora kwitura nawe ukiri umunyeshuri ego ni sawa nta ngorane ni vyiza cane ko ugwaruka apara yo kuba ushobora kuri kwishuri cyangwa uri mu bindi mugabo ukagira n'utundi wikoreye udukorwa tw'amaboko ni vyiza cane ngarutse kuri Faith wambwiye yuko wize wayize ufise objectif yo kubicisha amafaranga ukorera abandi bantu canke wari ufise muri wewe ko uzokwikorera ivyawe uno musuri dejo wa company umwanya uratubwira aho yatanguriye ariko umaze kwinjira mu kuvyiga rero ni gute iciyumviro cakujemwo co gutangura gukora ivyo wawe ko hariho benshi araba artiste mugabo bakorera abandi wewe kugira wikore ivyawe ide yaje gute ide yaje inyuma gatoya yo guheza secondaire maze gushika ino mu Burundi niho niyumviriye ni gute ntokora ivyo nigiye kandi nkaba nsanzwe ndanabikunda no kwiyumvira gutanguza ishirahamwe yo gukora ibintu vyo gushariza ariko muri ico gihe mu Burundi ntibabikunda gose hari nka 2018 uko camba ndabihagaritse gatoya mbaza kwiga mu université kubera nabona muri uwo mwanya peut-être nafise impungenge yuko mu vyo nokora batoshobora kubigura bitotera imbere na cero iyo projet natanguye kuyikora aruko mpejeje université ubu ntanguye kubona yuko abantu batanguye kuza baragura ibintu vya décor bashariza mu mazu yabo aho bakorera ntunaciye mbona bya bintu birashobora kuzongirira ikintu ko fisanzwe fise iyo talent yo gukora ivyo bintu batereka gerageze nkore ndabe yuko hari ikintu vyotanga mu Barundi turafise aka kantu ko kuvuga ngo ibintu vyakorewe ngaha turaraba made umva ikintu menga cakozwe n'aya maboko yacu abarundi bagenzi bacu kamenga nta gaciro wowe ugitangura kubikoroka bishira ku isoko feedback wabonye yabaye igutera intege zo kubandanya canke tumvuga ati ibi bintu kweri narihenze feedback narose yari nziza cyane gose nkuko ntari ndavyiteze nkuko yajeje kubivuga nari mfise impungenge yuko abantu mu Barundi ibintu vya made in Burundi kenshi naje kenshi nishizemo ikintu ca made in Burundi arige ugira ukavuga ati iki kintu ntigikomeye ikintu ntigigihe ko cakozwe n'umurundi ntigikomeye nari mfise impungenge yuko ibintu ndiko ndakora bitazo kwavaza canke abantu batazobikunda gusa feedback nagize yari nziza cyane gose ko kantu natangwe ndayipostinga kuri WhatsApp nereka abantu tuzinanye utuntu ndiko ndakora bakambira ati ngo tutontu tukora ni twiza niwe wadukoze cyane n'utuntu twavuye hanze y'igihugu bica biranyankuraje gose kubandanya nkora kano kazi imbere bamwe no mu bakiriya banje n'abantu usanga bari muri ntuze ahantu nakuriye nivyo bintu bintera intege cyane gose kuri abo bantu baranteye intege gose kubona umuntu usanga mwarakuranye akasanga ariko arakugurira akantu wakoze daranejeje nkabona yuko abarundi bariko barahindura ivyiyumviro yuko nabonye bariko barabona yuko mu Burundi hashobora kuba abantu bashobora gukora utuntu twiza kumbe twumve ko rero mu kibano iyo bariko
iyo bariko barashora canke bagura ibintu by'abarundi bagenzi babo birabatera intege cyane. Jewe ubwanje ndavye bimwe mu byo wazanye usanzwe ukora nuvuga yuko ari vyiza cyane abariko badukurikirana bo biraba nk'akanana gaki gakora hehe. Ako urashobora ugakoresha muri dekore yo mu rubanza cyangwa ugagashira mu nzu canke aho ukorera gakora ahantu hariho hose ukamanika ku ruhome. Je nabonye miroir nibaza unako muri douche kumbe. Oya, iyi miroir irimo mu bintu navyo nyene bituma dekore iba nziza gose. Mugaka nako kumeza ntihe. Ako nako kumeza. Katwizere ko azoguma hano muri kino kiganiro. Ugurisha gute? Zoba vyiza gose. Ako n'amahera makeya cane gose 25,000. 25,000. Yego. C'est pas mal. Ego Keria, uvuze yuko ufise projet ushaka kuba gukora nawe muri byo bijanye no gusuka ariko ukeneye kuyitangura inyuma yo kuzoba wavyize wanabinonosoye. Wibaza yuko nizihe ntambuko ubura kugira ushobore gutangura iyo projet uzohabwa n'ishure uyiranse bimeze neza. Bwa mbere na mbere ishure navuze imbere nabivuze imbere y'igihe ishure riramfasha cyane mu kugira ngo shobore kumanaginga ya projet yanje. Iramfasha bivanye n'amakuru twiga muri yo business communication. Bica bituma mvuga ati bivanye n'ibyo tuba turiko turiga ibi birahuye na ya projet ngomba gukora yiwanje. Kubera ko muri business communication isanzwe niga baratwigisha n'ingene ushobora gufata umukiriya wawe, ukuntu ushobora kumufata, ukuntu ushobora kumuyagisha, n'ingene mushobora kuvugana n'abakiriya bawe kuri réseaux sociaux au niveau mondial, ukabibonera muri commentaire, ukabibonera muri likes. Rero ivyo bica bituma nimba uri kurakora projet yawe ufatiye no kuvyo abakiriya bawe bavuga, bica bituma uhindura. Ni gute rero mubona mu kibano umukenyezi ashobora kuba moteri w'iterambere no ku gihugu wanashaka? Reka mve mu kibano, iterambere ry'umukenyezi mubona rishobora gute gukora canke kwafita iterambere ry'igihugu? Intererano yanje ni nini cyane gose. Ubwa mbere kuntu zenye ku rugo ko mugenzi wa nashoboye gukora nkaronka umwimbu ukwiye, urugo ruzotera imbere, tugire ku byo dushitseho, na cyane no ku gihugu. Mu gihe kubera iyo ndiko ndatera imbere, iyo ibintu biriko biratera imbere, shobora kushiramo n'abandi bakozi nkaha akazi abajene nkatwe, nkaha akazi abadafise abashomere, bikazoca bituma igitigiri c'ubushomeri bw'abajene mu gihugu kigabanuka. Abigeme turafise uruhara runini cyane ku gihugu kubera ko turi benshi cyane. Ico mbona nuko twokura amaboko mu mpuzu tugakora kubera ko mu gihe turiko tugakora cyane kandi tubifisemo inguvu, bizotuma n'igihugu gitera imbere cyane. Mu bisanzwe tugereranije ubuzima turiko turabamwo abajene b'iki gihe, cyane cyane ku bakobwa benshi dukeneye kurya dukoze, benshi dukeneye amabezo avuye ku bandi bantu, nakafise nkeneye ko nanjampa ariko ntidukoresha amaboko yacu. Rero mu bisanzwe ico novuga nohanura abajene cyane cyane abigeme n'abamama, kubera ko turi benshi cyane tudakuye amaboko mu mpuzu ngo dukore cyane, bizotuma n'igihugu gisubira inyuma mu iterambere. Uvuze yuko ngo abakobwa kenshi mukenera ngo amabezwe babakorere, ivyo twobihindura byese mugakura amaboko mu mpuzu mugakora. Rero gift zihave abigeme turexagera cyane, uza gusanga umengo twishira hasi, ntaco shoboye gukora, nta kintu na kimwe shoboye. Ugasanga umuhungu niwe afise ubushobozi bukomeye cyane. Rero
ubona ko umengo kubera ko wa muhungu afise ubushobozi bukomeye cyane niwe afise amahera yo kuguha akagifti kaba keza nta muntu umwe katoryohera n'abagabo karabaryohera ariko nanone si byiza yuko buri gihe ni byiza yuko nawo ugira intambwe ukagira akandi kano ukontribuwe biraryohera cyane gose kandi biratera n'intege mu kibano bigatera n'intege n'umufasha wawe muba mubakanye mugabona nako winjiza yego voilà merci beaucoup hari intambamyi zamye zihari ubu sinzi ko zihari nimwe mu bitubwira nimwe muri abakenyezi petetse nimwe mu bibona bifatiye ku mico n'akaranga by'abarundi tukayibonera mu migani imwe yacibwa nta nkoko kazibika isaki hari hakabaho na twatubyino ngo umukobwa asa umwana n'akarago kabaraye tuva ibintu nk'ibyo wasanga umenga iyo mico isubiza cyane inyuma abakenyezi aho batashobora gushika imbere ngo bagire ico bakora ariko mwebwe rero nk'abitunganiriza imigambi mubona hari ya migenzo ya kera ikibabera intambamye gushika uno munsi hari ibyo muhura navyo bifitaniye isano na ya migenzo ya kera bikababera intambamyi mu migambi yanyu ego imigenzo ya kera hari igihe nyine itubera intambamye kuko urumva iyo migenzo n'ibintu twabaye mu gihe kinini cyane gose nawe ubwawe hari igihe bituma utagira self confidence kumva ntiwigiriye icizere kubera iyo migenzo yamyeho kuva kera ukumva gutanguza iki gikorwa nzobishobora iki ibintu nyene nk'ibyo ariko mu gihe uteye intambwe ukabikora kandi ndashima gose yuko hamaze kuba intambwe ku gihugu c'u Burundi igihe uteye intambwe baragushigikira par exemple hari igihe paeje iransa amantuze nyishigikira abakenyezi hayo n'ayandi mantuze y'amasosiyete atandukanye ama ONG canke amasosiyete atanga ingurane agashobora nyene gushira imbere umukenyezi kugira ashobore gutera intambwe yo guteza imbere igihugu agira ico aterereye mu guteza imbere igihugu kuri ubu ndabona yuko hari intambwe niniya cane gose haba ku bantu haba no ku bakobwa uko barikura mu ico kintu c'ubwo bakumva yuko boshobora gutangura umugambi kandi n'abantu nk'umushinga nawe kumva umushinga nawe wawe nyene aragushigikiye kuba yo guha uwo mutahe cyangwa akanagufasha mu bintu bimwe bimwe ku buryo wotanguza uwo mugambi wawe ukora ibintu by'ubuhinga ukora ibikorwa mvabwenge na vyiza cane hari ama expo amwe aba cyangwa amafoire ugasanga zitanguye 18h par exemple cya 19h zizaguhera minuit zizaguhera jusqu'à l'aube pourquoi pas birashoboka iyo ivyo bintu biriko byabaye wewe urumva ko uri free uri à l'aise kubiparticipamwo hakagera saa 4 saa 5 saa 6 utarataha uri muri expo ubu bigasaba ko ushika udodora ko umugabo wakugururire bikaba biri normal cyanke kakanu ko kubura umumama cyangwa umukenyezi kaca kaza rero ngaho sinibaze mu gihe bitaba buri gihe kuko ayo maspondi bazanya ntiyama baburi gihe buri munsi ni ibintu yishika nka kangahe mu mezi angahe muri uwo mwanya arabitahura gose kandi ni gake bishika ngo saa 4 canke saa 6 z'ijoro kandi mu gihe mubayeho akuzi mwizeranye abazi yuko uri mu gikorwa nta kibazo bishobora gutera nubwo ushika iyo saa 4 abazi aho uri n'ibikorwa urimo nta ntambanye niya cane gose biteza nimba byo babishika hakaba hariho abo bibera intambamyi bafise peut-être dufate nk'abagabo badatahura ivyo abakenyezi babo bakora ivyo ari byo nivyo barimwo canke abavyeyi badatahura abana b'abakobwa babo iyo bamaze kwinjira muri ico kintu ca entrepreneuria ivyo baba barimwo wo babwira iki nobahanura yuko bogerageza gushigikira abakenyezi babo bagashigikira abana nk'abavyeyi bafise abana babigeme kuko nabo nyene mu gihe bashoboye kugira ico bakoze ku iterambere ry'igihugu nabo nyene baratera imbere ubona abakobwa mugeze hehe mu kwitabira canke mu guhurumbira ibikorwa bindi n'ivy'abahungu bose bari basanzwe bakora abigeme aho tugeze mu guhurumbira ivyo leta iduhamagarira gukora mu bisanzwe leta iragerageza kutwankohaja mu bikorwa ibi na biriya na cane fatiye ku migenzo ya kera abakobwa baregizwe inyuma ugasanga ntibabemerera no kwiga
abavyeyi babo bakabona kumengo borungika abahungu babo kwishure gusa, abakobwa nabo muhira nabo gukora utuntu two muhira. Ariko ubu abigeme kwishuri cane abigeme n'abahungu bafatwa kumwe. Rero gusa ikibazo gihari nuko abakobwa bamwe turagomba kwishira inyuma cane, bake muri bo turagomba kwishira inyuma cane nkukumengo ntaco dushoboye, ariko abandi nabo tuko turajijuka tuko turabona ko leta iduhamagarira gukora ko kuntu yashizeho opportunité zimwe zo gushobora zishigikira umwigeme mw'iterambere. Ayo mabanki, ayo ma ONG nyene atwereka ko dufise agaciro mu gihugu. Nivyo rero biriko biratuzana bigatuma umukobwa abona agaciro afise. Nayo ubundi kareho umukobwa yabona kumengo ari nyuma kubera ko yashizwe inyuma n'abantu, ariko ubu bamwe tuko turajijuka naho hariho utunenge tumwe tw'abakobwa nkuko natangwe ndabivuga, hari utunenge tumwe tw'abakobwa badagomba gukura amaboko mu muzu ngo bakora. Ni iyihe mpanuro woha abakobwa bakibona kuba umukobwa nka handicap? Ikintu nohanura umwigeme nuko bwa mbere na mbere twokora tukabona ko dushoboye, kubera ko abigeme bamwe fatiye nka twebwe abanyeshuri, ugerageje kumviriza umukobwa mugenzi wawe akubwira ngo mpejeje amashure, mpejeje universite, mbona kumengo ndakuze cane, shaka umugabo, shaka kurongorwa, sinomara umwaka canke imyaka 2 ndi muhira ntaraja ku mugabo. Ikintu rero numva no tumirira abigeme cane, guheza universite sikubona kumengo woca wirukira kuja ku mugabo. Manza kwanza urondere ivyo uzogenda utwaye, manza kwanza ubanze witunganiriza imigambi yawe, hama ukore urondera amafaranga, kuko naho wohera kuri 10,000 urashobora gushika ku kintu gikomeye cyane mutawugenda uraduga bivanye n'ikintu wahereyeko. Dusangize muri market moyanyaje y'urugendo rwawe, wakuye hehe umutahe wibanze? Ubu ugeze ku rugero rungana gute ufatiye ku ntumbero wari ufise mwishira mu ryawe ko rizotera imbere? Muri ibi bintu nkora ndafise n'intozenye n'intererano gukingira ibidukikije, kuko nka 80% y'ibintu nkora y'ama materiel premier nkoresha ni ibintu biba vyaratawe, ama plastike, impapuro, hari amavaze nkora avuye mu mpapuro, kandi uyaravye abakomeye cyane gusa naho atandukaniye n'ajya amavaze yandi. Ibicupa biba vyaratwaye, ibicupa vya plastike nivyo natanga. Urumva umutahe waje ntiwabaye munini cyane, navuze ati reka ntangure ku bintu shobora kuronka ngaha mu Burundi. Ndatangura ndarondera udu plastike tujya tuvamo amaji, tujya batahana hariho hose, ndatwegeranya, ndondera impapuro, zirya mpapuro bakoresha ku ishuri, ndazegeranya, ndondanya utuntu duto umuntu ashobora kwirengagiza, ubona yuko nyine atari uto gutaga tujya tuntu ubusanga turi ahantu hariho hose. Nkagerageza kwiyumvira ikintu covamo kikaba ciza. Rero mva umutahe wanje wa mbere yari birya bintu. Urumva hari gerega ushobora no kuronka ikintu umutahe n'ikintu cari co cose. Nkajewe umutahe wanje wa mbere yari ama plastike bataye, impapuro. No mutahe wanje natanguye nivyo natanguye kwegeranya, ibikarton, bijya bikarton bataba bavukuyemo ibintu, niwo mutahe wanje wa mbere wabaye. Gusa amahirwe nagize, umwe muri famille yanje nibavuze ati ekuwize ibintu none nta kintu ubizoshaka bize bigupfira ubusuko nyene, agerageza kungurana amahera makeya yo gutanguza. Niho nacengura ibintu vy'intozenye nk'amarangi nshobora gusiga, ariko vyinshi urumva yuko vyinshi muvyo na materiel premier ari ibintu biba vyaratawe. Birashika ugasanga ari urundi gwaruka wifuza kugira ico rukoze,
mugabo gasanga kuri bo kumbure umutahe ntushobora kuba zero ntushobora kuba ivyo ariko barafise inyota yo kugira ico batanguye ariko gutera intambwe ya mbere bikabagora impanuro yawe nk'umuntu yabitanguye ubabirimwo yego uracari hafi ariko kure hashoboka urashobora kwashika ko intambwe ya mbere wayiteye niyi impanuro kuri abo bantu cyambere no gukora ikintu bakunze niwo mutahe wa mbere umutahe wa mbere no kwiyumvira no ubwenge umva gukora ikintu ukunze ico ubashije kugitora ucukora rero n'ikindi kintu wiyumvira par exemple urashobora kurondera nyene ikintu bidasaba amafaranga menshi ibintu nyene ubona yuko bitotora amafaranga nubwo ukora aga produit kamwe ukavuga ati reka mbanze ntora akantu kamwe uko nta kuna abantu bokunda ikintu batarabona par exemple je bwa mbere numva umenga ibintu ntabona bashobora kubikora ariko bari kubikunda gute mu gihe nta biberetse rero intambwe ya mbere nagize nuko nabanje gukora exemplaire navuga ati nk'ikintu ca mbere nakoze karako kavaze ngira vyantwaye nk'umutahe wa 3000 francs oya ni nka 5000 ndavuga ati reka nkora akantu kamwe mpama nce ndagaposta ndabe feedback iza kuba rero ikintu ca mbere no bahanura nuko bogira boraba ikintu bakunze par exemple umva ikintu yuko zi ikintu ukunda ntikigutera isoni birakumotiva yuko uko coba kimeze ko canke feedback wogira co yose ntibiguca intege nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi bigukundiye ukaba ufise uwo mutahe ukwiriye gutanguza ikintu kiboneka ni vyiza mugani iyo utofise uwo mutahe ukwiye kujya genda intambuko ku ntambuko genda buke buke niko bavuga ngo buke buke bushikana umusiba ku mugezi Claria ni umukobwa akiri umunyeshuri ariko nafise intumbero yo kuzoba uwikorera utwiwe nabahuje umunsi nkaho umaze kwikora utwawe wateye intambwe n'iryo shuri wariciyeko mu mpere imwe muri produit zawe uri kurumva intambuko z'uko yagiye arakora ahageze ubu ni ikihe kintu maze kumwigira ko gushika muri kano kanya ikiganiro kigeze ikintu maze kumwigira ko ca mbere nuko yavuze ati umutahe urashobora kuba zero urashobora gutangura ata mutahe ufise kandi ikindi kintu yavuze numvise cyanyoheye cyane kandi gishobora kumfasha nanje nuko ubwa mbere na mbere wobanza kwiyumvira ikintu ushobora gukora kandi ukunze kitazogutera isoni mukorera hehe uwo shaka produit zanyu zimwe zimwe yozironka gute twege tukorera mu Carama kugira toroheza abakiriya bacu urashobora kugira commande kuri 60 80 89 74 83 tugashobora kugushikiriza produit yari yose ahantu uri hose turagushikiriza produit yawe uragira commande tukaca tukuzanira produit tukaguha délai y'umwanya tuyigukorera tukaca tuyigushikiriza aho ariho hose hakaba na site ntuzenye na page ya Facebook yitwa Burundi Classic Craftwork Company urashobora kutwandikira tuba twidusipura umwanya wari wose turashobora no kukwishura ishure ryatevye no kuri numva umengo ryohera hama nanje nkinjira deep mu mugambi wanje ego ajya nta munyeshuri ashobora kwitunganiza imigambi ego birakunda mugabo mu gihe uvyikorera twebwe nka Université du Burundi uza usanga umwanya sikirenga kubera ko turiga avant et après kuva mu gatondo 8h gushika 18h umva ngaho biragoye gukora ushobora kwitunganiriza imigambi wowe nyene wikorera ariko mu gihe ushobora gukoresha uwundi muntu hama ukamukontrola niyo muzi ufise mu ntoki yari imeze gute hama mu nyuma uyitera kamarangi iza kumera uko gute iyi yari tout blanc eko yari tout blanc hama ngerageza kugura amarangi nubundi buhinga ntosigurira ngaha birumvikana n'ubundi buhinga none uyitera kamarangi sero nuko ubishaka canke bezo y'umukiriya oya sero hariyo amantuzenye atandukanye hariyo ama design atandukanye peut-être umukiriya ashobora kumbwira ati nje ndashaka design nk'iyo nkamukorera bivanye na design yambwiye cyera je ndonse aka design numiyumvira aka design ushobora kubona yuko ari keza agakora bivanye
n'intozera ku ka design nakunze. kumbere nka je mfise ishati yera ndashobora kuyitunga nkayigeze nkaca ngenda nkayiguha ukayikubita amarangi abo tuzohura mu ndwi bakabona ko nambaye ukaca umenga ni nshasha ku yindi ndwi nkaca ngarukana ukakubita kandi marangi yego nkatunga ishati imwe mugakundwi kundwi ubuhinga bwateye imbere yego ntibiba bizimvye kurusha kugura iyindi nshasha bizimvye rwose gusa nk'intambamyi hari muri ibi bintu vyo gutera irangi mu ntuzenye mu mpuzu nuko ano marangi yo mu mpuzu arazimvye cane cane nko ngaha mu Burundi aragoye kuronka menshi ava muri Uganda niyo ntambamyi hari rero mu gihe dushobora kuronka amarangi ku giciro giki arumva no kuyatera coca tuyatera ku giciro giki kiri hasi gose rero aba babagwiza tunga bafite imitaye yiyongereye bumve ko ayo marangi botangura kuyarangura bakayazana ngaho ko muyabashorera cyane gose baba batorohereje bitorohera no gukora umugambi wacu. Mwipfuza ko umugambi wanyu uzogera hehe? Umugambi wacu twifuza yuko wogera kure gose atari mu Burundi gusa ahubwo no ku rwego rwo kw'isi yose abantu bari mu bihugu bitandukanye bakaza bararangurira amaproduit yacu nga mu Burundi bakayarangurira nga mu Burundi bakarangura amaproduit ya decor n'amaproduit y'intuzenye y'impuzu zivuye nga mu Burundi made in Burundi. Yego. Reka turiko dusa n'abasozera hari utwigoro mubona leta y'u Burundi imaze gukora canke ikora kubitunganiriza imigambi ariko ku bakenyezi canke ku bakobwa cane cane mwoshima muheje gushima mu nyuma musaba iki leta yongereza inguvu hehe kugira ngo abakenyezi canke abakobwa bitunganiriza imigambi boroherwe kandi bashishikare gutera imbere cane? Leta iragira kigoro cyane bivuye biciye mu shirahamwe ya paeje mu gushigikira abigeme cyane cyane abigeme no muri kuno kwezi narabibonye baranshije ntuzenye financement ihigano ry'abakenyezi bikorera utwabo yari financement y'abakenyezi bonyene mu guhigano kw'abakenyezi bonyene kandi biragira akamaro nko mu kwitunganyiriza mu gihe baguhaye financement ubasha no gukora ibintu byinshi ugakora n'ibintu byiza urumva baba baguhaye umutahe wo gukorana vya bindi byose biba bibuze bica bikorohera gukora akazi mu mwanya mutoya kandi ibintu byinshi cyane gose. Nkabandanya kandi saba leta yuko yobandanya igira ko kigoro ntibibe rimwe mu kwezi nk'ivyo vyabaye ngira nka rimwe mu mwaka mu kwezi kwa gatatu gusa ariko bikamaho iyo projet ikamiriho umugeme wese afise umugambi yokora akumva yuko hariyo leta ifise ikintu yoterere muri uwo mugambi wayo ishobora kumuha financement umwigeme wari wese ku buryo yoca ashobora kwerekana ntuzenye projet yiwe akaca aronka financement vyoroshe cane gose. Cano saba leta murakoze. Murakoze cyane. Claire yawe umunyeshure akiri muto agirangiza amashuri yo kugira ngo ace yiransa muri entrepreneuria nkuko ubifise ku mugambi. Nike kintu iyo wumvise abandi ba entrepreneur bariko baravuga wumva kiguteye ubwo bukavuga ati iki kintu ni defi. Hari gihari uhora wumva bavuga ati ikintu nawe ukavuga ati sinzi ninagishikira ko nzogisimba? Mu bisanzwe jewe ikintu numva kuba entrepreneur baba basanzwe bikorera utwabo cyane cyane kenshi baba bafise ubwoba bwo guhomba. Rero hari aho uba ushaka gutanguza umugambi wawe ukavuga ati none jewe ubwo none ko ntanguje umugambi sinzohava mpomba nibyo. Donc wewe ufise ubwoba yuko hariho benshi baravuga guhomba mugabo bakabikora urabona bariko barakora batarahomba. Nibaza yuko ubwo bwoba uzoheza rya shuri ryawe warabutsinze kuko nivyo uri kuriga. Turiko turangiza cari dusozera nk'umunyeshuri wo kuri kaminuza y'u Burundi hari ikintu ubona mu bijanye n'ivyo byo kwitunganiza imigambi kibura leta yokongera muri kaminuza y'u Burundi cyo mu mashuri asanzwe kugira ngo bifashe abariko baravyiga cyaba abari kwishure kuzoshobora kwitunganiza imigambi yabo nibariheza borohewe? Mu bisanzwe jewe ikintu mbona mu mashure na cyane cyane fatiye ku ishure niga ko
kaminuza y'u Burundi je kintu mbona nosaba leta kugira ngo abanyeshure bakomeze kungura ubumenyi na cane cane muri ayo makuru y'imyuga bongerereze ibikoresho kuko hari aho usanga ibikoresho bidakwiye ugasanga abanyeshure bariko biga théoriquement rero biba bigoye ko umunyeshure yo kwiga théorie gusa mugabo ugasanga pratique ntari kara pratika cyane kuko ikintu mu gihe ugipratika cyane biroroha cyane kuzoga umucibuka bizoca byoroha cyane kugira ngo twungure ubumenyi na cyane cyane mu bintu by'amashuri y'imyuga. Urumva batubwiye ko hariho ingurane zihabwa abajene entrepreneur bitunganiza utwabo hakabaho financement tuvyitwa n'ingurane n'ivyo muri page bataye ingurane zitekanijwe abakenyezi gusa. Wumva gute bashizeho ku ruhande ingurane zihiganirwa abahejeje kaminuza asama projet ku buryo uheza kaminuza ukaja guhiganisha ya projet abiciye muri za ngurane z'abanyeshuri bahejeje kaminuza ukaconka umutahe w'ibanze utira urasubira ugatumba kugurisha impene ya mutama. Ivyo navyo ni vyiza cyane kubera ko umunyeshuri igihe ahejeje yiyumvira gupratika bimwe yize ku ishuri rero byo bavyiza cyane leta ishizeho ingurane ku banyeshuri bahejeje kwiga kubera ko uvuye ku ishuri biragoye cyane ntibyoroha cyane kucuronka umutahe ukoresha utanguza kuri projet yawe. Murakoze cyane reka tubashimire ukuntu mwitavye kino kiganiro. Hashobora kuba ari akajambo kumbure nta warufise ku mutima Fef ntashoboye gushika ko cyo tutatse ko muri kino kiganiro nimba harako wogashikiriza sinzi ko biza kuba bijanye na business kiganiro twakoze mugaka akajambo wagumye urindiriye ko ndakwaza ikibazo kijanye nako ntucumve haragahari. Ndiko ndatera intege abarundi bakinegesha ibintu vya decor uko bokwitabira ibintu vya decor bakaza baragura ibintu vya decor uko ngo ati hari ahantu nasomye ndiko ndagira ama recherche yuko ngo decor ngo igira ikintu ngo ihinduye ngo muri ntuze psychologiquement uko le prépare y'amadimension ngamu Burundi ushatse wobibona nta decor ubusangiriho n'abantu bikorera twabo ni byiza yuko bogira bohurumbira ibintu vya decor bakaza barashariza ahantu bakorera ko navyo nyene bifise ico vyungura ku bantu kuzana aba client nk'ahantu bakora mu ma office canke mu mantuzenye mu bintu vya ma entreprise iyo bakoresheje utuntu nk'utu nk'akarero akantu nkako kaba kariho izina rya ntuze nk'ini company nakoreye byiza yuko bakoresha nk'utuntu nk'utu bakaza baratumanika biratuma visibilité ya ntuzenye ya company igira kandi nko muri nk'iterambere ry'igihugu iterambere tuko turavision 2040 2060 navyo ni byiza kuzoba ko tuzoba dufise amazu asharije mu buryo bugezweho kandi mu buryo bwiza mu bintu ma produit yakorewe ngaha nyene mu Burundi. Nkanakangurira n'abantu kutaza barata ama plastique amadeshe ahantu hariho hose uko baba bariko baronona environnement y'igihugu tukazoshika muri 2040 2060 tu ari igihugu ciza gifise isuku kandi gisharize yaba mu mazu yabaho dukorera ko navyo nyene ari ibintu vyiza cane muri ntozeye mu bantu ari vyiza cane ku magara y'abantu. Kandi nkanakangurira abarundi twese gushigikira ibintu vya made in Burundi kuza barabishigikira mu kugura ntumve yuko ibintu byaguriwe hanze ko ari byo bifise agaciro ari byo bikomeye nonga mu Burundi turakora ibintu vyiza cyane kandi bikomeye gose uko tukora natwe ntitokwisondeka mu gace ko turakorera societe y'u Burundi tugomba gukora ibintu vyiza bikomeye. No rero notera intege n'abajene bumva yuko gukora ibintu by'intuzenye ibintu byo kwikorera ibintu byo kudandaza ibintu byo gukora ubuzi buto ntibarindire ngo bazubaha akazi mu mabiro ariko bakora amaboko mu mpuzu bigire imigambi batangure bakore ibintu bumva bakunze mu bintu bashoboye ivyo ari byo byose nk'ibintu vya ntuzenye mu mingani ibintu bigayitse
gutoya ariko mu gihe ukuze ikintu ukunze kandi ubona yuko ari ciza kiraguha kiratuma ugira courage bikakorohereza kandi nkahamagarira abantu kuza kudushorera biciye kuri zirya nimero natanze kandi adisubiremo kandi 60 89 74 83 tuzoshobora kubaha ibintu vyize kandi turizeye yuko tuzomitinga expectation y'aba customers yumva ivyo mutwizeyeho muzoshobora kubibona. Murakoze cyane. Murakoze namwe kuri ikintu ca vision 2040 2060 nibaza ko nitwebwe tuzoba duhari ico gihe kandi nibaza yuko ivyo two turakora uyu munsi ari byo bizotuma iyo vision tuyishikira. Reka rero ku bajene bariko baradukurikirana cye ku barundi bose abiga mwige neza cyane mubishizemo umwete mwirinda ama école buissonnière n'ibindi abariko bariga imyuga mubishiremo ingufu mubishiremo umwete kuko ivyo muri ko murakora uno munsi mubikoze nabi bizoba ingorane ejo hacu ico uri kuri uno munsi ukaba uri kurakinegrija kuri kubuganga mugabo ukwepa hirya yeje abana bawe ni buzovura nabi tivo aba entrepreneur kurikiza ibi byo musabwa tubikore neza cyane kugira ngo Burundi bwacu bwejo uzotere intambwe buzobe bugeze ku rugero rushimishije byavuye mu nguvu zacu. Clelia ndagushimire kuba mwatwitavye mu kiganiro kandi nizere ko n'ikindi gihe tuzobahamagara muzoba flexible muzoba mworoshe kutwitaba kugira ngo mushobore gutanga ubundi muco canke kutuyagira. Yego nanje ndagushimiye cyane. Reka ndabashimire ndabashimira ku mwanya wanyu kandi ndanabatera intege mu byo murimwo Imana ishobore kubafasha namwe mushishikare gutera imbere ariko kandi n'ikindi gihe twabatumiye cyane twabahamagaye nibaze ko muzotwitaba mu kiganiro. Murakoze cyane gose n'ikindi gihe muzoduhamagara tuzobitaba kandi murakoze kuba mwatwizeye twebwe nyine aba entrepreneur mukatutumira mu kiganiro. Sukubizera gusa ahubwo n'ikiganiro kizokwamaho reka renshimire mwe mwariko muradukurikira murashobora gushaka kugira ico muvuze ico muterereye canke ikindi musavye ushobora kuba uri n'umu entrepreneur ufise ivyo ukora ariko utazi aho dutumbereye canke uko dutanga ibiganiro reka ndagusabe ugende kuri YouTube wandike BNP TV ico gihe kuri YouTube uragira subscribe hama urabe ibiganiro vyacu ushaka ushire muri commentaire ko peut-être iciyumviro cawe kuri iki kiganiro ari intererano ari gisabo tuzobishura hama ikindi gihe tuzoza tubabwira adresse yaho dukorera bien sûr kugira ngo ukabura umu entrepreneur ushobore kwashika nawe ushobore kwerekana ivyo ukora hari abantu bashaka kuma mfite ivyo mukora bitandukanye tutazaho muherereye ariko mu biganiro bikurikira tuzoba adresse yaho dukorera muze muri iki kiraba tubakire kugira ngo dushobore mu iki kiganiro kumenyekanisha ugwaruka rwinshi rushoboka tumenyekanisha ivyo mukora mu kiganiro kandi muzoronka karyo ko guhura n'abantu batandukanye abo muri BBN abo muri Ministère ya Commerce Sente ya izo za Page n'ayandi ma institut yose ashobora kureponda ku bibazo cye ku madefi aba jeune entrepreneur bagira cyo tumenda gusavye ngo ukabura umukunzi w'iterambere kiganiro ntikizogucike igihe cyose tuzobe turi kumwe kwaya masaha muri ko murarabirako kino kiganiro reka renda bashimire amahoro y'Imana abaye namwe mu ngo zanyu murakoze.